Hello guys, ndonge kubara musana bifuza kumererwa neza nkuko bisanzwe kuri microphone za Jambonete muri kumwe n'abamusore wanyu Lori Force nzigira ndabatenguha ngo ndabasige mwenyene hariya kuri kamera turi kumwe na Mr Richard abayakanuye maremare kugira ngo amajwi n'amasanamu bibashikiye bimeze neza atankumanzi na ntonya rero nkuko mumenyereye ikiganiro ni wabi genje gute nawe urafise ko wabigenje kugira uno musi ushobore kurara ufunguye nawe urafise ko wabigenje kugira uno musi ushobore kufise ingendeshwa ikinga n'ibindi bintu byinshi cyane nawe urafise ko wabigenje kugira uno musi ushifise aho kika umusaya rero turonge kuba akazi na karibu nyamuri mushasha kuri Jambonete activer la petite cloche de notification uongere usende kuri s'abonner kugira ibiganiro byo utaha bize bigushikira ku mwanya ku mwanya rero uno munsi ni big surprise twashoboye kugendera umwe mu bantu novuga yuko mwari mukeneye cyane n'umusore aba mu gisagara ca Bujumbura Uburundi buramuzi professor zo muri commune zo muri Ngozi ziramuzi professor zo Burundi ziramuzi nibaza yuko namwe muramuzi kandi mwari mumukomeye cyane rero nizere neza yuko mwiteguye mwakira gatano kuri gatano Kubera ko nibuka yuko umwana amaze gutambuka akinira ko nibuka yuko ikintu akinira ko wari umupira rero sino gatunda prestige imyaka nakinira ko natanguye gukinira ko umupira we kubwo nakuze muziko ndakina umupira kwa kundi umwana hoha bamwe batembereza ibijya bintu bagendesha nabo bavuga ati ndanyana ya usi dusubira mu gatoyi nta n'ibyabana nakinye ibyabana nakinye wari umupira ati zasaye nazo nzi bimwe bagendesha abana navyo nzi ariko icyonze ni football party rero bene Kristo twashaka kumenya neza na neza uravuze neza ko umupira watanguye gukina ukiri umwana muto kwa kundi nyene umwana agihaguruka ndawufashe nk'ubuzima bwanjye cyangwa ndabona ko ari nk'icyerekezo canje wari uri muri equipe yihe wari uri hehe neza na neza Ego nibaza yuko icyo kibazo mbajije nibaza yuko kiri mu madetail menshi kubera ko ntobaza kuvuga ati nakinye umupira ngaha natangiye kugira aho twatangiye kuvuga ati byagenze guca nakuriye ngaha nkina ibintu guca Alfredo Modusi wawe rero nibyo nagira ndababwire rero nkuko nahereye ndabibabwira nakuriye ahantu mu cyaro nkuko asanzwe n'ubu ari homba kubera ko niho muhira hano mu mujyi si muhira tuba twaje mu bindi bintu nyene by'ubuzima ugasanga amashuri arakwimuye aragukuye ngaha canke ibindi by'ibikorwa abantu baba bafise biragukuye ahantu birakujanye ahandi ariko siho hantu haba hariho muhira aba ariho hanyaho rero mu majambo make nakuriye muri commune Mumba kuri centre bita Gatsinda niho kariyeri y'ubuzima bwanje afana ya football yatanguriye ego nkuko wambajije kuri kote ya football natanguye ndi umwana mutoyi twakuranye n'abana benshi hariya dukina football kuva za linyere za kera hagikina ba mustanteri tukibarera tukiri abana rero nuko football yatanguye tugenda ku kibuga turaba abandi n'abariko barakina hama mu nyuma natugenda tukabanya imipira y'ibishashi tugakina komsa biragenda turevaniwa haragera igihe batwemerera ko tuza turatora imipira hanze asohotse mu mahita twemerera gukina komsa hose byariko birombe equipe yitwa Rimwere no bisanzwe hari rimwe do mu ni ya kera cyane iyo twakuze tubona byatanguye gucyo turagenda urumva twaturi batento batwemerera gushobora kujya kuvuga ngo tikine habara abagabo bakomeye urabona abagabo bakira baba bafunguye neza bifashe neza rero batwemerera ko dukina batubwira agenda mu cy'inyuma muze muratora imipira isoze hama natwe twatuko turakina inyuma y'ikibuga agapira kibishashi umupira usohose tugomba kujya kuwutora kugira ushobore gukora ku ibaro bisubiza mu kibuga ariko football yatavuga komsa haragera igihe baratora mu bana bakina ibishashi baratoramo abana batanu yari jewe witwa Jafari witwa Claude n'uwitwa Dauda n'uwitwa Samson baratudugana baratubwira ati mwe muzaza murakina muri twebwe mugabo turiko turagira twishusha ngo bamwemerera gukina atiriye mukore kwibaro komsa baragenda baratwemerera turajyamo turakina mbwa tutemerera gukina entraînement yose naho ndatangura rero nuko yuko natangiye gukina muri Rimwere nuko byatangura nk'indi muri Rimwere cyo mu ngo nuko ndatangiye gukina bitari byoshe cyane ko umuntu ashobora gukina ku mupira bitari byoshe ko umuntu ashobora kwinjira mu kibuga ngo akine umusore wacu
opportunity yo kugira akore ku mupira yanenga usohotse hama kiruka akawucakira hama akawusubiza mu kibuga ariko mumva neza yuko n'urugendo rurerure rw'ubuzima bwiwe aho yagiye arabinyuramwo hamwe n'ishaka n'umwete arava hahandi aho agenda kunomoza umupira utakaye agirirwa icyizere baramukura ku gishashi bamuzana ku ibaro ariko amubwira ati umupira uzozura ukina ariko ntuzokina n'abantu bakuzatuza ariko mumva yuko yari ntamwitoroshe mumva neza yuko umusore wacu buri kimwe cyose aracibuka rero ati umaze kugirirwa icyizere bakaguhamagara bakagukura muri katagwi k'abana uko mwari batanu aho mukaduga muri rimyere y'abana ariko atari y'abagabo oya yari y'abagabo nta y'abana yari ihari twebwe badukuye muri equipe twari dusanzwe dukinamo y'abana batujana muri equipe ya rimyere nta rimyere y'abana yari ihari twakina twambaye amaguru abandi bambaye ibirata ari n'abagabo Andre ni mwakorana n'abagabo nyene twakorana n'abagabo ko bitari byoroshye brand byabagoye cyane umugabo akiriyagiye yari umuntu akomeye cyane vraiment ndumva yuko bitari byoroshye hama byagiye kubandanya gute twashaka tumenye etatu par etatu abantu bamenye Bene Christe babonye ari mu mayikipe akomakomeye bumve aho yagiye araca bibaye akarurira abandi bantu bafite inspiration yo kuba bokina football cyangwa abantu bagiye inspire bumve ahantu bagiye uraca bumaze kukwira ico cyizere byabanarije gute yego nibuka yuko hari twaciga mu wa kane jewe niga mu wa kane abandi bari bandimire bari quatrième primaire nifite imyaka 10 niga mu wa kane niho navuga ati ndatanga gukina football muri rimwe rero ndakina mu wa kane ndakina hino muri rimwe hari mu mpera z'umwaka ndakina mu wa gatanu hino muri rimwe mu wa gatanu muri natanguza ndakina entraînement à 30 minutes bankuramo narushye 6e ndatangura kuza ndakina entraînement yose komsa niho byaciye bitangura rero haraza ikipe yitwa Ashobora y'umwana wa perezida yitwa Jonathan umwana wa perezida umuhisi wa perezida Nkurunziza umwana we yitwa Jonathan aratangura akademi yiwe yitwa Ashobora ibuye ndaza abahazi harimo distance kugira gushika gatsinda si urugendo runini cyane rero niho nacamva muri rimwe sinari mvuye mu komite ariko baraturungitse bakagerageza hariya kubera ko hoho abana bari mu kina urumva kuza murakina n'abantu bakuze kuko muanza kumenyera batoye twavigatsinda twava ku ishuri CGN yose nayize mvigatsinda duheza ku ishuri dushaka urugendo kuri babandi batanu nyene tugendiye kuri entraînement n'amaguru tugashika dukora entraînement tugasubira inyuma tugashika muhira mu masambiri z'ijoro urumva ntibyabari rero nuko mva muri rimwe nja muri Espoir ndahakina umwaka mvuye muri Espoir ataruka muri rimwe abaca batangura kugira projet yuko bakeneye kugira ikipe nabo y'abana kirahaba umukoca yitwa Eric yarasanga ari umukoca wa rimwe tanguje yitwa Charite rero turagira ikipe y'abana bamaze gukuru batatu tumaze kwigira imbere twaramenyereye gukina n'abantu bakuze tukoriye ikipe yitwa Charite rero twafata twava gatsinda tukaje gukina na za Espoir kubera ko batatu twazivuyemo tugakina tutambaye godiyo tukabatsinda tukavigatsinda tukaje gukina ku Mumba tukavigatsinda tukaza gukina n'Ingozi urumva n'amaguru byose twaza n'amaguru ndibuka yuko hari umunsi twigeze kuvigatsinda tujinya murenza n'amaguru imvura iri kiragwa turakina match murakina match mwavuye gatsinda n'amaguru mujinya murenza mushitse umukina na match ya kandi turagaruka rero Charite turayikinira gushika 7e 8e rero nacamvuga ati baciye bafata abana bashika bone batwaye batanu bafasha abana bashika 8 turava muri Charite bashobora muri Rimere ico gihe Rimere yakina championnat local na championnat local tugakina ico gihe twashotse dushobora gukina amamatch tugiye gutieme na nifse tweza 14 hafi ya ndakina mu mwaka banshira niho batangura kumurira licence yanjye muri championnat local yego championnat y'umwaka wa mbere wankoreye licence sinayikinye narashobora kuja kuri liste hari abimwe n'abandi bakina ariko ninjiye n'ivyeme n'abakina ntabwo football entre mu mpera za weekend barahinishije match ya championnat yego ndakina babona n'umwana z'umupira nkuko abandi babivuga byo ntabyo nabonye ariko bararanshima batangura kumva umwanya wo gukina ndakina championnat local muri Rimere nimba nakinye phase retour ndayihejeje muri 9 ndakina championnat yose local niho nitwara neza ndatsinda ibitego byinshi muri championnat local ko sanzwe nkina kuri nimero 9 niho nasanzwe nari nakuze nkina 9 set zijya nimero z'imbere gatoya
wawe ibitsindo watsinda muri shampiyona nk'uwo mwaka natsinze ibitsindo bitanu muri shampiyona y'Uburayi kandi ariyo shampiyona ya mbere ari ucinjira hari amaca ngahe ugerageje match 14 kubera utsinda ibitsindo bitanu ari ucinjira komsa hacaraba equipe yitwa Kayanza United yari deuxième division umukocha yari Dodiya kocha wa Flambeau Centre uwo mwaka niga mu 9 ni haca nkomako atije kumufasha muri Kayanza United ndagenda ndakina mugabo ntibyakunda ndagaruka muri rimwe garutse muri rimwe ndakina gushika mu 11 muri 11 rero hano bwo ko kariyeri yanjye ya football yatangiye yes kubera ko Dodiya arongera nkomako ntumye ko ndagenda muri Kayanza United iyo muri Kayanza United ari deuxième division shika nkina phase retour n'ubundi bari bamaze kina phase retour mu match indwi natsinze ibitsindo bitandatu mu match indwi natsinze ibitsindo bitandatu mu match indwi tuca turaduga mu cicaro ca mbere ujya Kayanza United n'ubiri mu cicaro ca mbere no kuvuga Kayanza United waje gukina muri phase retour utsinda ibitsindo bitandatu mu match indwi ankora wacu baraduga yego abanyakayanza numuze mu cibagire byo ntibazo bacibagire mu Kayanza benshi baranzi kubera ko uyu mwaka nti wabaye wanyuma turaza kubigeraho komsa turaduga muri première division tuduze première division twari kumwe n'abahungu benshi bo ngaho Ngozi ba Frank bakina muri message Ngozi ba Bahizi ba Prince n'abandi ba Ivari navigatsinda nibagiye kukubwira navigatsinda nje kuri entraînement mu Kayanza nava ku ishure 14 nkajya muri nkafata motosikani Ngozi mu 15 ntara nafungura n'umunsi nkajya gufata umuduga tujya kuri entraînement mu Kayanza nkaca ngaruka nkarara Ngozi nkaca nzinduka nje ku ishure gatsinda n'ubundi gatondo je bintu no ndiko ndabitahura neza cyo no kuvuga waravigatsinda ukaca uji Ngozi hama ukaje mu Kayanza hama bwacu ukaja ku ishure kenshi kubera ko ba grand frère banje dusanzwe tubana ngaho masange baba hanyigozi narava gatsinda mvuye ku ishure nkashika Ngozi mu masaha 9 y'umunsi urumva sinanafungura kenshi nazo ntafunguye hama shitsi Ngozi tugafata umuduga tugatubira umuduga tukozense tukagenda mu Kayanza tugakora entraînement mu mvura nyinshi tugaca tugaruka n'ubundi tukashika Ngozi nka saa 2 urumva nk'abashobora kuronka moto ibisubizi gatsinda mu saa 2 z'ijoro nacamba ubwije kwara ku grand frère komsa nzirika n'undi fashe moto yo mu gatondo nshikana muhira nkaca nitegura nshafata urugendo n'ibindi bija ishure mu wabiriro benshi ntabwo byari byoroshye kwarigo rero nyene ntawe ugiye katabugoye rero twarakoranye ingufu turahuza ikipe muri première division Kayanza United ariko ikintu navuga ko kitambabaye ariko cyarananyoheye no kungene nayigubije sinayikinira rero narayidogije Aigle Noir ico gihe ari meze neza hari 2017 ico gihe tuduza Kayanza United 2018 urumva nari mvuye lokale na match nziza nyine deuxième division ariko ikipe ya première division kirakina ko ndayikinira Aigle Noir y'Amataba urumva naringiye mu 12 aho amabaransa bariko naje kubakinira mu mpera z'umwaka ndababwira abanza muri kenshi zo kwishuri ndaheze umwaka wo mu 12 cyangwa ndakinira Aigle Noir uwo mwaka wa 2018-2019 twatwaye ibikombe byose bibaho mu Burundi yego naragiye benshi bari bazi ko ibiri makamba ariko twaga igitego nakinaye n'abakinnyi benshi bakomeye icyo gisine byamenyerewe nta Kiswahili narizi sinabwamenyere gukina n'abakinnyi bakomeye nama mbona ku mateleviziyo canke mu match twagiye kuyarorera ibuye rero ndavuga ati challenge nshasha umuntu agiye kubamo bamenyera gukina n'abantu bafite ingufu ntaziraronka yego igomba ndakina gato abakinnyi bakomeye turashaka turakinanye na Bayiruwa na Nyange Yusufu ujyanye ari mu Bufaransa turakinanye yose ndege no yego umwaka wa Aigle Noir urahera heze hari ibikombe byose ko ari bimwe kubyo perezida ibikombe cy'ubumwe igikombe cya shampiyona n'igikombe cya organiza cy'amakipe ane ya mbere byose turabitwara rero
Antwete rero ngira bizosaba ikindi kiganiro kubera ko twaba tugiye mu bundi buzima ngira ndakubwira ingene nahevye amashuri naco gusa ikiganiro nikiba kirekire azoba second part ngira tuzokora partie ya kabiri twinjire mu buzima busanzwe rero uwo mwaka nakinye muri regional sinariko ndi kubera ko igitega nta pedagogie yari ihari wari umwaka wa mbere kandi nari neza mu kabiri cyangwa bije gushanja fakirite bumva imyaka ibiri ndayitaye mugabo ndiyumvira ndavuga ati nkoze nabi nyine by'ukunyire nahebye ishuri tuzongera ko tayi yego no kuri football ndava muri regional umwaka uheze niho niyumvira kuri kimwe cy'ukuntu nahebye ishuri ariko tuzogaruka tukagaruka muhira ngarutse muhira ndavuga ati akabandanya amashuri ndakora na football nkana cyagaruka Ngozi cyankinira Ngozi City nibuke yuko uko nabibabwiye byose ahantu hamwe byigeze binyorohera gukina football kubera ko byansaba gufata ingendo kwiga kudafungura n'iki ngarutse Ngozi mfasha ekipe ya Ngozi City ari muri première divisional naho nyine naza kuri entraînement Ngozi mvuye igatsinda kandi aho niga ntihari gatsinda ari mu kwagirira abahazi barazi kugenda bibindi naratonda kwishira mu gatondo aho nari niga mu 13 urumva nari ngarusomba ndashuri ntonda kwishira mu gatondo ntiga gushika saa 8:15 nkahita niruka shitsi gatsinda nkafata moto nshanze Ngozi nkakora entraînement aho byari byoroshe urumva nashobora kugenda moto ya 18:30 deja yego hasubira gatsinda bidakunze nkarara n'ubundi Ngozi City ndayikinira umwaka wose mugabo ntibyagenze neza uwo mwaka twarashoboye guca dukoroka niba ibyo byose n'ibintu mu cyangwa mu buzima yego niko yeze ya Ngozi City ndayivuyemo nsubira muri rimwe rimwe nari nahereyemo ngira umwaka nawe yari deuxième division yego yari sanzwe ikocho no mu grand frère wanjye twasose benshi baramuzi yakinye muri message Ngozi ndamubona n'ubu asanzwe ari coach wa message wa kabiri yego hama muri rimwe turakina turangiza championnat ya deuxième division turaba gatatu bimwe mu byakunze ko tuduye muri première division ariko naho nari twaye neza chamba oblige kuva muri rimwe n'ubundi subira muri Kanza United aho urumva Ngozi City nakinye niga mu 13 rimwe ndakinira niga mu 15 ari wo mwaka wanjye neza kubera ko navuga ati reka nsubire muhira negere muhira nige umwaka wanjye ndi concentrate nteje dishuri niko nacasubira muri Kanza United muri regional license turi muri premier ndakinira nayikinye faza gusa harabaye n'ikibazo cy'ibintu bijyanye n'amakontra cyangwa bije kudakina match za nyuma za faze retour cyangwa Ngozi yego Ngozi niho nacasubira muri Ngozi urumva rero mu ngenda rimwe n'imyaka Ngozi Kanza Ngozi City sanga deuxième division y'Icyatu ndayikinira muri deuxième division urumva zacenda bifatanya no kwiga muri university cyane umwaka umwe niga kuri university Ngozi hari mu mwaka ugeze dore ko ubundi mu mwaka wa kabiri ndakina Ngozi City twashobora n'ubundi kuduga muri première division mu rwego twitwaye neza twaje turaba kabiri muri champion muri pure yacu yego hama nibaze yuko yari ikipe ya nyuma yakinira muraza kumenya impamvu nishatse nababwire urugendo rwanje rwa football nuko kumeze kugira ngo Ngozi City so guys mumva yuko ari urugendo rurerure sinarusubiramo mwagerageje kubyumva ariko murumva neza yuko umusore wacu ahari aho yagiye araca ari ibintu byamusabye inguvu n'ishaka n'umuhate rero no mutugana niyumvire ko hano bavuga ati reka dushobora kugendera umusore wacu nuko nagerageje koreza ama equipe menshi cyane ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi yumva nta hantu namwe uri kwakira n'iki kese umusore wacu yarambutse ikiyaga byagenze gute that's why twashoboye kuvuga ati reka dushike naco hazoba deuxième partie y'ikiganiro kugira dushobore kumenya byinshi hari byinshi mutazi kuri we hari na byinshi muzi mushaka kumenya neza ariko uno munsi muri kwakina football
tuzogira ikiganiro kigira kabiri twabisezeraniye abakunzi ba Jambonete ndabibemereye neza tuzosubira turondera umusore tuyage kuko ubuzima bwiwe ni burebure cyane uno munsi ni gukina football bimeze gute n'ishuri ryabiteye wahuye n'ibibazo bimeze gute kugira ushobore kuvuga ati no muzi football ndahagaritse cyangwa uri mu gapoze gatonya bwa tubimenye ego sinavuga ko football nahagaritse kubera ko sinavuga ko maze igihe ikintu umwaka ushobora kuba ariko ndakunda sinavuga ko ari impamvu y'ishuri cyangwa ibindi mpamvu kuko n'ibintu byinshi biba byibanye hamwe bazi ubuzima ducamo urakomeza gukora ikindi kintu ushobora wateguye gukora cyangwa wateguye gukora mugabo ikindi rero nagize shoke n'ivu mu mamaci ya nyuma yo muri Ngozi City zo turategura kuduga shoke n'ivi yego byaraje birampa gukira biramara igihe kirekire video mu kibanza gisubiramo kandi bavugije guhagarika kubera kuraza amagara bikamajyana ndavuga ati reka ndingire namera neza ndashobora kugaruka muri football ariko football ndayikunda si kuvuga yuko nayihebye igihe nzumva meze neza nzogaruka byanse nahanze so guys mumva ko yabaje umusore wacu nyuma yo guhatana nyuma yo kugenda kina mu makipe akomeye cyane ivi iramutengushe ivi iramujije kubananya gukora ikintu yakunda gusumba ibindi bintu byose ariko reka mbwira abantu by'ukuri harakenewe yuko habaho ikintu cyo gukurikirana umukinyi ndazi ko abakinyi mwakundiye umukinyi uno munsi mutari muzi the reason why no munsi tukakina football ariko murumva ko hagize shock kandi nizere yuko shock wagize irashobora kuvuga ndazibaza rero ko ntabwo ari tavuga none iyo bayivuga so guys abantu muzumvize iki kiganiro vyema turakeneye amayide turakeneye abantu bari bafite umutima w'urukundo bene Kristo dusubire kumubona mu kibuga turumvise neza yuko no munsi ni kurakina football niko gukina football kwera uyanka niko gukina football kwera wayihinje niko gukina football kwera winje mu bundi buzima ariko niko gukina football kwera wagize ikibazo cyo mwivi Peut-être yuko no munsi natwe umusore wacu yabari karakina n'abanyange mu Faransa ariko ivi numva neza yuko itashoboye kubyoroshya twagira dusenga ikiganiro ariko tutakirangije kuko tuzosubira tuyage n'abantu n'abari ko badukurikirana mu biganiro bigira kabiri kandi kiziba vuba cyane ariko twasezeye dushobore kubarambira dufite byinshi byo kuvugana nawe gatoya imbere yuko turangije ari ijambo rubuze ngo iyo kuba ntaravunitse dushobora kuba tuba turakina n'abanyange ariko nashaka ndayivuge ko riri byo burya akenshi mu buzima tuba dufise nubwo by'isoko ndabyemera no gusoko byemera tuba dufise ibintu byatwandikiye tuba dushobora kubishikako no kutabishikako ariko biba bihari rero kugira ubishike uravyiruka ko sivyo bikwiruka kandi uravyiruka ko uhura n'izindi mpantamba nyene mu buzima rero ushobora kwiruka buke buke ntubishike cyangwa ukiruka cyane ntubishike kuko birazantamba izindi rero twese turafise ibyo twandikiwe ubwo uburyo tuzobishikira niko bitandukanye kindi nakigiye byinshi nuko nuno munsi bishobora ko ujya gukina mu France nibwo rugendo turimo nyene rw'ibintu kugira rushikire bimwe wandikirwa nyene ugomba kubigwana nibwo rugendo turimo gushika umunsi tuzoba rero igihe tuzoba twabishitse ko tuzoba twakoze ibigomba gukorwa rero ntihagire umuntu wamaze kwiranga umutima ukirabaye mu buzima bimbujije kuzoshika kuri kimwe yari nshaka gushika ahubwo izo ni za ntamami navuga ushobora guhura nazo mu buzima kugushikira bimwe wandikira rero ibibazo turabicamo bigahera ibyiza turabicamo n'ibindi bigahera murabyumva yuko ibyizwa byatwandikiwe sira question yo kubibana question igihe iyo kigeze ibyiza twandikiwe twashobora kubironka rero sinza kubwira ngo mvuge ngo ibyiza niyo bagura aho muri football ico hanura abantu ngo dufite ikindi kiganiro umuntu abazozibahera kandi nizera neza yuko abantu bari kwadukurikirana bumvise neza yuko ariho deuxième partie kiganiro zoyaga tumenye impamvu umusore hariho ico bita ngombago talent tumenye impamvu yakinye football umuhati tukamenya buri kimwe cyose n'ubuzima tumenye n'impamvu imbere yuko amakuru y'inkino atangura hariya muri radio umuntu waza kuvuza indirimbo yiwe mwumva ko ari ubuzima burebure cyane so guys reka tubashimire cyane abashoboye kuba muri kumwe natwe aka kanya ariko sinzi yuko nawe tutarakwitira ikiganiro sinzi akantu wovuga jambo ufise ushobora kuyenza ko ariko ikimpanuro canke sinzi uko navuga ariko
tubibike ku kindi kiganiro mu gihe tutaba tukunze ijambo. Ego nibaza yuko icyo navuga nabashimira mwanyiyumviriye mukaza mukangendera aho usanga dusanzwe dutuye nabo kandi ngozi ego nibaza yuko ibi biganiro byanyu bifasha benshi kubera ko byereka abantu uko babigenjeje abandi ku buryo nabo bibinspira kumva nabo bashobora gushika kuri bya bindi bifuza gushikaho. Rero nibaza yuko mu nyuma tuzongera tuganire umwanya niwo dukumbira. Murakoze cyane muri Kristo. Imana ibahezagire ibahe kuramba kandi kize n'irivi yaba mu buryo bwo gukora. Nizera neza yuko hari abantu benshi bakunda mbere Kristo bategereza kwa icyo bokora, yaba amasengesho yaba financement kugira umusore wacu dusubire kumubona mu kibuga cyane cyane yuko ayikunda football. Rero ndabemeye neza yuko ubutamu uzomenya icari cyo mu mbaga hotare, uzomenya icari cyo indirimbo yihagiza umupira w'amaguru. Ntabyo nzi neza arimo byinshi mu ndirimbo ariko muzomenya buri kimwe ku buzima bwiwe. Rero guys reka tubashimire cyane kwa mwashoboye kuduha akanya, mbega ari twasubira gukenera uzotwitaba nta kibazo cyane. Iki kiganiro wabigenje gute? Ubona hari ikintu cyo gishobora gufasha abandi bantu, cyo gifitiye akamaro abantu? Nkuko nemeje kubivuga nyene iyo menye ko ngene ubundi yabigenje nawe uramenye nyene bigenze. Yego kariyeri y'ubuzima bwawe bwiwe uracamwo zabaye ingufu zawe n'ishaka ryawe canke Imana yari ivanze cyane ku byerekeye Imana wovuga iki? Nabivuze n'ubundi yuko umuntu afite ibyo yandika ushobora gushika kuri gatatu cy'Imana. Imana ifite ibyo yakwandikiye ugomba kubyitwara. Tugushimire cyane. So guys turashimira abantu bose mwari kumara dukurikirana, tubibutsa neza yuko tubafitiye byinshi. Mugumane natwe 5/5. Nyambo utarakora subscribe usonda ngaho onya kugakengeri wongere kucinge iyo buto sabone kugira ibiganiro by'ubutatu turi kumwe 5/5.